stade Intwari aho bariko harabera amahayanishwa n'amagurishwa y'ibidandazwa bitandukanye twahasanze abadandaza batandukanye bikorera ivyabo haba amahinguriro y'ibinyobwa canke ibindi bintu kwambara bitandukanye yego muri hafi rero bamwe mu badandaza twagendanye batubwiye bamenyesheje umwe mu badandaza twahasanze adandaza ibintu bitandukanye agira duha umuco ku bintu adandaza ukuntu abikora ukuntu bigenda kaze n'idondori twambaye na mema abantu mu bashoboye guhabwa ubuntu kuba muri iyi stade yego murakoze none iri hayanishwa ryateguwe na leta canke ariko ryateguwe na leta yego murakoze cyane none ni ibintu biba ryari kumenya ntitwari tubimenyereye ni bishasha canke byari bisanzwe bihaba byarahabaye ariko ubundi batangiye gushyiraho buri mwaka ni ukuvuga hariho igihe buri mwaka bizoza birabera cyane kuko bijya mu byavuzwe umunsi wa leta baravuga ati ubuzima biba rimwe mu mwaka kugira abantu bamenye ibyo dufise mu gihugu cyacu. yego none mada twahasanze abantu benshi sinzi kuri umudamu mbega murubazi oya sawa ariko ntacu yego twahasanze abantu benshi batandukanye badandaza ibintu bitandukanye ni ukuvuga mwavuye mu masoko mwadandarizamwo mushamuza imirimo yanyu musa n'abaje kuyirangurira yego none byari bimaze igihe kingana gute uno munsi ni umunsi wa fermeture tuza kugana uno munsi ariko twahinduye fermeture tuba tumaze iminsi 10. yego none mwebwiye mwamura abanyeshure canke aka niko kazi musanzwe mukora mwarize yego narayigije ariko ibyo nize sivyo vyiye aka niko kazi kamisi yose yego murakoze none mada ibi bintu turabona ni ubwoko butandukanye ibidede ko wumva n'akazi mwiza katajanye n'ibi n'igiki catumye mwumvira gukora ibi bintu icyatumye niyumvira gukora ibi bintu navuga ati mu musanzu ndabifise mu maraso umuvyeyi wanje ari artiste hama narakoze akazi nyene nkorera abantu ndabona birasi vyase ndavuga ati waje bikabasi ngire yatara yanje ivyo numva bikora tutubiza numva umengo ari ibintu tutubiza muri jewe nkasanga ndiko nkora nk'ubu n'ubudede usanga biriko biraza ndiko ndabikora cyangwa ati kubera ko abantu bakambwira ati bakakure kabugurisha ndavuga ati ni iki cyotuma bakakure gukora cyangwa ati bakakure yego murakoze cyane nabonye ibintu byinshi bitandukanye ibyo tukwambara nk'iki bacambara gute bacambara iki nico mwizosi nico kimwe nk'iki nico kirekire ibinye biravanze ibi mubona bifise utuntu tw'udukorera tw'amabara ni tubikora mu mpapuro ibi navyo mubona ngahanye ni soro iki cyose kigizwe ibi binini mubona binambaye ni impapuro ndabikora mu mpapuro izi ni impapuro yego tugura impapuro rero cyane ndagusabe ufashe utwereke ukuntu bikora yego nta kibazo bon mu bisanzwe ufise ntuzenya calendrier novuga ko n'abantu bafise amakalendrier mu nzu nibaze isuku yatanga bariko baraturira kuko yonona ikirere tukaca tugwa ibigwara bitandukanye twashatse kugira twimirize twerekane ko hari ibintu dukora ko zadeshe zacu iki ni igipapuro murabona ko nafashe agapapuro gasanzwe iyo nza kuba mfise igifise amakolera niyo mwabona ko kigize ifise amakolera ushire mikro hasi utwereke neza ukuntu bikora tubibone neza sawa kuko ndabona ngaha akamoso ndasabye twereke neza ukuntu bigenda murabona nk'aka karazinze utabimenyereye aribaza ibyo ari byo akanya kazinze ni impapuro hano nafashe uru rupapuro nuko ntaberetse ibire narukatse ndaruha amezine nshaka nka forume nshaka urabona ingene kameze nca mfatira aha hanininya nkaca mbona kuzinga hano ndiko ndakazinga kuvuga ugahafaho umushatsi yego kugakata kugakata niho ndagakata n'agahe forume nshatse urabona ubu ndiko ndazinga kuko nashaka akantu kagasongoye ino bica binyorohera kandi karekare urabona ko ndiko ndakazinga nzinga njana kuri ka gasonga
gatonya urabona ingene ndiko ndakazinga ndagaha naho nyene forme nshaka aha ndiko ndakazinga nshaka hose hasongore hadondore kubera mba nshaka ikintu gisa na kaki nakase ikintu gisa na kaki kaca kama couleur ya kaki mpejeje bafise kolo abo akora igihe bakoresha ku mbaho cashirako canke bamwe bayashobora gukoresha superglue canke ariko vyiza nikora igihe bashira ku mbaho uca usigako ugaca ubona kurugara iyo ukoze bwinshi rero aha harimo agatoboro sinzi ko mukabona sinzi ko mufasha bakakabona aha harimo akantu umengo ni agatoboro aka gatoboro nshoboye gushiramwo ngenda ndabereke nk'ubunye aka n'akantu k'urushinge k'uruhereni agatoboro karinjiramo nyahereni rero bisigura ko urunyuzi rushobora gucamwo nkashiramwo iyo namaze gukora bwinshi shiramwo urunyuzi hanyuma nkaca mbona kwanikira ahantu nkasiga ko verni kugira kagire kabriye urabona nk'akanye sishoboye kugatabura kubera iki naragasize verni karabriya iyi ni verni tubona itandukanye y'amakulero oya iyi itandukanye ni iki gipapuro ariko urabona ko ngo karabriya okay ni kuvuga ibipapuro najya amakalendriye ahera tugane ego kuri mwebwe afise igikorwa cyane turabiha forme mada tubashimire cyane aha twabonye n'utundi tuntu dutandukanye mbega gakora iki bigenda gute bakambara aka tumenyere d'abord ko biva mu Rwanda uyaye twebwe natwe turabishoboye n'ibinye bavuga ngo n'abantu bo muri Kampala Kenya babishoboye narimviye kubera iki abandi babishoboye twebwe n'iki tutwukora reka natwe tubiteye ibi navyo tumenyere ngo biva mu Rwanda hariho abarundi tubishoboye niyo mbereke nk'ubu nyine ndakambara ibi ni bya bindi twambara abarundi kazi mu madote mu mariage yagize dote bana nk'ubu kuko nariko ndakabona neza bana nk'ubu nyine ndakambaye gategerezwa kuja hagati urabona aha kaca hahandi hari abandi bakunda tubiri ngaha hahandi canke agakunda kamwe gusa utu tugozi ariko rero utwambaye ari tubiri niho bigwa cyane yego kuvuga ati twoguma rondera ibintu biva hanze foke natwe barundi dukora tugakaya ibintu bivuye mu maboko yacu tukambara tukabigwa mu bintu twikorera urumva ibi rero aravuze ati reka ndabikeye nanjye ndabikora rero tuva nabyisanzeho hanyuma akanako ntibiba bifatanye aho twita dukora utwako akanako kaba twako ariko akanya ndambanza kugira agati n'imbere nk'ako afise ngaho iki ni giti yego iki ni giti nta forme nshatse kuko mwaje kamanyutse nasanzwe ndarondera igiti gikomeye nka giha forme kaba kameze nk'uko ka cercle igiti hanyuma mejeje ca nkora agapiese kamwe ariko nabanjije kora ko kinjiramo agapiese kayo kamwe kugira ntangure rero mbanza gutangura nakoze nk'ukundi sinzi ko mubibona nkaca mbona kukazinga gutya anya rero ariko ngaha kabanye kuguruye nkaca mbona kukazinga nkamwerekere nko kuri iyi ona nk'iyi dufate ntayo nkeneye gukora nka nyene cyangwa akazingira nyene ndavyita muri forme none ibi bintu ukora byoba bifise novuga management hari aho mukuru uburyo cyangwa n'ibintu by'iwanyu nyene mu buryo buva muri mwebwe nyene kuko iwanje ibinye biva mu buryo bw'iwanje nyene natanguriye hasi rero tuva ndaduze ko bavuga ko ibinye ni ibinyene bashoboye kubereka hariho n'ibindi mushyitsi kiwanje ndanashona ibintu byinshi nkora bitandukanye aha nta muntu afasha jeje nyene narahize nabona bigisha ariko narababuze yabishoka no baronka no bigisha kwaronka nacu okay reka rero tubashimire cyane hanyuma sinzi ko mushobora kuduha adresse aho mukorera mugatanga n'akanimero ka WhatsApp kugira ngo ndazi ibintu byakunzwe n'abantu benshi nk'aka ndazi abimirije amamanza bakabonye yego bakazokurondera ko bigakunda bakakurondera yego nkorera muri Musée Vivant
muje mukabaza witwa Ndayiheke Nana nibyo bamenyereye nukuri barabereka ikibanza nkorera muri P18 stand ya P18 muri musée Vivo. Nimero zanje nazo ni 75 727 927 izo nyene nizo WhatsApp. Ego tubashimire cyane. Amakuru mikro yarijewe kwase niyo nshuti. Sinibagira cameraman nkunda cyane ayikora neza Dani Big Meteo turabakunda cyane.